OLegue yarasubiye inyuma cyane. Biraboneka kuboneka aho biraboneka. OLegue sinzi ivyari ariko OLegue yarasubiye inyuma kandi hari igihe kimaze kwicara kicuza talent. Ibuka gato ingene OLegue yaje neza cyane. Yarase n'amaraso yo gukundwa mu bantu cyane. OLegue ama competition yama yateruye ariko reka ndabikoreshe rino cyane. Sinauri ngene umuntu nka OLegue yarakunzwe no musashaka kwibagira bisigura yuko sinzi vision yiwe afise ariko nyaze ko nawe ubwihora yicara akavuga ati nawe nerega arabibona ko ari cyahindutse kuri we. Je regrette kuba naronse amahirwe sinde yakoresha nkuko nategetse kuyakoresha. Yatwaye tagatara Prime Star niyo yategetse kugaragara muri hajya afashe ikibanza cya kangahe. Erega OLegue niyo yategetse kuja muri ya place ya Dabongera kiri muri no finale ya ino finale ya Muzik ko yari Estanish yari Bifes na OLegue ariko kubera inyifato haciye abantu ndabona ko nabigeze yaramukwegeye cyane. Bijya bintu yakoze uraniko byamukwegeye cyane nyuma yo gufungwa akaja hajya giye inshuro zibiri cyangwa zitatu. Inshuro zibiri vya mbere nutse ko bagena randi promote ya kabiri nibi bya bindi byabera hariya Maranzi soye video gize biramukwegeye ariko ugerageje kuraba mi pro kuzo zose kubaye mushikiye urabona ko abantu bavyakiriye kundi kuntu bamuha indi image ni bya bindi byo kuvuga ati discipline ni ikintu cya mbere kwanza. Discipline ni ikintu cya mbere umu artist udafite discipline ari ikintu cyane ubona ko ariko gikuru kwanza udafite management naco ni kiba kigoye cyane. Hagiye udafite management shaka kuguruka ugiye koruku gerageza kuraba n'izino ndimbo karasura mu minsi OLegue raso indirimbo asanga ziko zirafatisha igihugu cyose. Aragiye ruguru kandabe kake ayigeze jena yari kwera sose sanga zitanu gutyo kejeje kangari kuri 2000 maze kurabwa n'abantu 6700 urumva ko irikiragenda nayo arakwiye management ariko ramwibuka OLegue gisore man ni aho yabigeze kure cyane ni yabigeze kure cyane gose nogaca yumvira eske kweri ko no kubikorwa teko bya OLegue teko birashikira cyane oya niba mutumire ndetse bazi ko tuza kumwakira mu kiganiro Hits Connection turafise ibibazo byinshi cyane ariko sake tunabigaruke urumuririmbi hageze amasaha utaraza sanga byamugora zima déplacement na 45 hasi gendeshwa ni tumata adashika kumara gwego OLegue wangu semba waza wakunzi wa Hits Connection banza semba waza wakunzi wa Hits Connection amahoro
amahoro cyane yami. meze Amahoro cyane. umva asa bizabagoye ni giki kugera ubonye oya OLegue ni byinshi yitwa urwego Yeah. meze neza Amahoro cyane. twari tugukumbuye kabisa Murakoze kumijambo kuri mikro kandi. Ashimiye sana. Mikro n'abari badukurikirana. Big sorry kuri uta. Garashitse. wahora Gahanya. ibujumbu Yeah. ntibigeze uja buka kabuze gisagara igisekeri kinini aho ingene yavyibushe yarazibushe cyane usigaye upima ibiro bingahe gabo 85. watanguye umuzi gupima 60. yitwa OLegue hari abantu utaratangura kugira yama freestyle ya batabaratahura yuko OLegue yamaze gushika let's go No, jenga doctor nararonse diri mejeje kuposa. Yesu yamaye dobla. Ingena basomisha ndabona bamwumviriza mu ndabona bashimba jukumbira bakabaza bibira babona badada bagenda kupika. Wesha ibintu urabizi urabesha uzihehe kubesha ubikoze nakubona bakubeba zademu murakura vuga cyane murakura cyane vesi bamera bitabiba ahantu reka kubitina by'ibitani n'igishitani nananye duhuka uko bitangiye tia beat ati nduhuka ariko ariho bitangiye yitwa OLegue ese aramaze iminsi yibaza ibibazo byinshi OLegue arihe OLegue ari mu biki abari bamaze iminsi yibaza ibyo bibazo uno munsi ubabwira iki urakoze ku kibazo je nahora mu gacerere bisanzwe bivanye n'ubuzima ngenda cyane ndaronderanye periode kuruhuka ngabo agacerere katumeniki bivanye n'ingene nagiye ndakora umuziki n'ibyagiye biranshikira ndashobora gufata periode de 6 mois cyangwa 1 an neka uri umu artiste washoboye kuduga umwanya muto abantu barakumenya uri umu artiste washoboye kuronka deals nyinshi uri umu artiste washoboye gutwara amakompetisiyo menshi kandi akomeye hano mu gihugu bihora bisika ukibuka bya bihe waciyemo ukaraba n'ibihe uno munsi urimo iyo biravye bibwira iki nka OLegue urakoze umwe afise ingene yatanguye ingene amaperiode yiwe agenda aragenda mu bisanzwe ingene je natanguye narakoze n'inguvu ndakora n'inguvu mugabo bivanye na nivyo nagenda akora bigatuma mera nk'uhagarara ugasanga amaze 6 mois ntari mu muziki ntahari nanje ntazi niyondi rero bigatuma mvuyeyo hariya gufata umwanya wo kuruhuka bya mugabo ico nzi co naho nomara imyaka 2 ntaco jeje nta ruhombo ruhari kuri OLegue kumara ico gihe kinini atamuzika karakora ati kumva ari ipanga koze mu bisanzwe je ndi muririmbyi ndiyizi sibyo sindi umuririmbyi wa periode sibyo mfa kuba ndi muzima ndahari mfa kuba nsohora impembo ndahari bisigura iki jewe nimba narimaze umwaka ntariko ndasirikira canke ntariko ndakora nkuko babivuga biva kuri jewe je ntabishatse gukora nyanya gukora ndabishatse gukora rero agacerere navuze ati kararangiye James video zine zakozwe na video rero iyi ni yambe après un mois isohoye un mois imushaziza muri izo 4 mois baje gusohora izo zine zomaze gukora izindi zibiki urumva nabwiye je ndi umu artiste wa periode ndi umuntu nyene azokwama mu gihe ihari sivyo kuba nk'isohora ijwi nkavuga ati urwego ivyo birakwiye
mwaba mushaka ivyo birakwiye. Kibazo ngenda kubaze gitandukanye n'umuziki ariko gisora kiba gihuye n'umuziki uko vyagushikiye mu muziki no munsi bohero ryakwigishije iki no munsi bohero ryakweretse iki ariko no munsi bohero ryatumye OLegue biki. Urakoze. Ibohero ico yanyigishije sikindi ni kubaho nzi yuko umuntu ategerezwa kugira ico yubaha, sivyo? Twese turabantu kandi nta muntu abura mukuru we, kandi mu bintu vy'imico n'akaranga birumvikana cyane. Shimira igihugu guverinoma yose ya general, shimira na nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Pierre NKURUNZIZA ku kigongo yangiriye iri délégué général. Abantu barwanye bibanye umuziki uza kubimenya hagize ubigwamo jenza amadosi menshi umuziki sivyo. Rero jewe sindi nka dramatist, sindi nka fise umuririmbyi wose afise ivyiwe. Je baca bantegeka ngo ndirimbe ngo none ntubona abandi orque abandi n'abandi. Je mfise ubwami bwanje, mfise abantu bankundira ivyo, mfise abana batonya atumva n'ivyo mvuga muga ashobora gukunda utuntu twabo. Ni chance nizo kwikunda mugabo sina prefera yuko umuntu ashobora kuza akaguca intege